ejo uri muri conference de presse yari kirabera Nyabugete asanzwe ari hotel hari amajambo yagira kwikana kuri social media ngo bagubwiye ngo miliyoni 5 bariko barakurondera muri Amstel mu giteramo ca Daju hari umuntu yaje kumbwira ko nayo nafashe aravyanse yari yafatiye ku kikugira ngo ashobora kuzitanga bon ku bugenzi ndibaza kumenyana kumenyerana hanyuma na vya bindi gusa tutabona yuko hagati yacu twoduzanya hariho valeur hari agaciro umuntu ateza kwibwira mu mutwe Murundi yaraza agaciro k'ibintu parcelle araza agaciro igugwa imiduga araza agaciro igugwa itike y'indege araza agaciro kujya kwivuza hanze araza igice bitwara no kugura ibigwanisho Umurundi araza agaciro k'ibigwanisho ariko kuri mugenzi we ni wari ngorane ni mentalite bizohinduka peut-être kubana bacu bizohinduka apana taro kandi urakunda kubwira utuntu menga n'udukomedi sinzi uri kuratanga ati bana kidumo ndo babarao bageze kuri bo bijya simbora menya umwanya bifatira igihe ngo twagiye nk'inkoko ngo dusimbuke bo simenya ukuntu biza bijya bintu zumbaze cyane bikunda kufatira hajya kidumo yataba muri imwe ariko n'umukomedi bo birashoboka ariko sindagerageza comedy sinibaza ko yonanira so ni yahe bantu babaririmbye cyane ngaha mu gihugu cy'ubundi maze kuja mu stage menshi wohanura imbere kuja kuri stage no maze gushika kuri stage kumwe nitwa kugira abantu baryohewe cyambere ntuboregwe ntuboregwe ute fumuboregwe hejeje hari abatanga kumwe inzoga bataraja kuri stage hari abantu bafise ubwoba ko ataja kuri scene ataryoheye hoya ntuboregwe baza kubanza utahura iviri kurakora hanyuma akazi gaheze ucunywa nimba uri umunywi Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmbyi wa kera cyane n'uno munsi agikora Kidumu Kibido. Ndakora mu kije. Nanje ndakora mu kije. Ari yaciye igihe kitari gito nk'amezi nka make ane no munsi uje mu giteramo ca Sam Hope bimeze gute muri rusange bo bimeze neza biteguye neza jewe n'umugwi wanje turi ngaha twaraye ngaha mu Burundi rero uno munsi niho tuza gukora ibikorwa vyatuzanye kandi si ubwa mbere ubu n'ubwa kabiri anumiye Dikobu yaranumiye cagihe umwaka uheze rero ni kwa kundi tubana kwa kundi dushigikirana bimeze gute kuri stage abenshi baba banyotewe Kidumu ko baza kumubona kandi urakunda kubwira utuntu menga n'udukomedi sinzi uri kuratanga ati bana Kidumu ndo babarao bageze gute kuri bo bijya simbora menya umwanya bifatira igihe ngo twagiye nk'inkoko ngo dusimbuke bo simenya ukuntu biza bijya bintu zumbaze cyane bikunda kufatira hajya Kidumu yataba muri imwe ariko n'umukomedi bo birashoboka ariko sindagerageza comedy sinibaza ko yonanira so ni yahe bantu babaririmbye cyane ngaha mu gihugu cy'ubundi maze kuja mu stage menshi wohanura imbere kuja kuri stage no maze gushika kuri stage kumwe nitwa kugira abantu baryohewe cyambere ntuboregwe ntuboregwe ute fumuboregwe hejeje hari abatanga kumwe inzoga bataraja kuri stage hari abantu bafise ubwoba ko ataja kuri scene ataryoheye hoya ntuboregwe baza kubanza utahura iviri kurakora hanyuma akazi gaheze ucunywa nimba uri umunywi agaciro ko gukura mu gihugu ca Kenya usanzwe uba gushika ngaha akanoti kakaba bameze gute muri rusange nka Samu byarashobotse ko mushobora gukorana neza bo yego cyane igiciro yaragishitse ko cyo nifuza hanyuma samahera make kuzana umugwi urimo abantu ukuye mu kindi gihugu samahera make gutunganya samahera make nayo tubwira abanyagihugu samahera make ku mpande zose samahera make ejo uri muri conference de presse yari kirabera Nyabugete asanzwe ari hotel hari amajambo yagira kwikana kuri social media
ngo bagubwiye ngo miliyoni 5 bariko barakurondera muri Amstel mu giteramo ca Daju hariho umuntu yaje kumbwira ko nayo nafashe naravyanse yari yafatiye ku kivuga ngo ashobora guha 5 bon ku bugenzi ndibaza kumenyana kumenyerana hanyuma na vya bindi gusa tutabona yuko hagati yacu twoduzanya hariho valeur hariyo agaciro umuntu ateza kwibwira mu mutwe Murundi yaraza agaciro k'ibintu parcelle araza agaciro igugwa imiduga araza agaciro igugwa itike y'indege araza agaciro kuja kwivuza hanze araza igice bitwara no kugura ibigwanisho Umurundi araza agaciro k'ibigwanisho ariko kuri mugenzi we ni wari ngorane ni mentalite bizohinduka peut-être kubana bacu bizohinduka apana taro ubu ntavyo ndabona kandi kira noneho tushisejo aha twitubu cyangwa twituno munsi azoca hinduka ejo haheze rero reka turabe imbere akeshi bakunda kubona agaciro k'umuntu yaramazi atagihari ni kaye kagohera abarundi abaririmbyi b'abarundi bashikaho bashitse kuko amaze gushika bake nta muhanuzi wabo ivyo ntuvyitege yuko ngwiwanyu bazogusasira indava gusa biraheze oya siko bigenda nta muhanuzi wabo ariko ntibikubuza yuko ukura amaboko mu mbuzo bandanye ukora ivyo ukora nimba warabikuze nka jewe unyatse akazi k'uburirimbyi noca mpfa niko kazi nkora konyene niho honyene ngenda afise ishavu rigahera ndi kuri scene ngaca nangura guhinduka extreme umukomedie niho honyene gusa je nshobora kubaho ngumva yuko je ndi mu isi yiwanje Imana yambaye ukora ivyo kunze ukora ivyo yumvamo hari intambara imaze iminsi hari muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ijanye n'umuziki intambara hagati y'abaririmbyi hoho niza impanuro bohereza abaririmbyi muri rusange bariko bafubusa bariko bafubusa na bintu byo gushwanira bihari ngaho iki byiza sinibaza yuko no muri tribunal zo ngaho gasambura amaza cange zijya zindi yuko ari imanza z'abaririmbyi ziriyo oya ari iz'amatongo izo zuzuye hanyuma hariho n'indirimbo shasha ya Bifes ngira yagusabye uruhusha byoza ari bimeze neza ntiyo bikora atagusabye uruhusha ariko n'indirimbo umvise ko yasubiye mwumva ko indirimbo gifise ubwa buryohe ubona ko mu kwandika wandika neza cyane nijya hebanga ukoresha ibanga no kwiyumvira kugira ngo indirimbo ishobora kumara imyaka 5 giryoshe igira arenza ijya niyo muri mu 2000 ifise imyaka 23 Yaromenje ifise imyaka 24 Yaromenje ariko kuyandika nayanditse muri 95 kandi ukujya niko nayanditse tu ngeze muri Kenya sinahinduye urumva ifise 28 ihari iyejo bundi nasubiye mu yitwa Mabwire nayi yanditse muri 94 ifise imyaka 29 mugore wanje nayanditse muri 90 ndi muri 9e secondaire ifise imyaka 31 kundana kendera umvikano nanditse ndi muri 10e muri 93 college Ngagara ndaregistra kwa tura ngahe ifu kuri ministère shise muri Kenya ndayisubiramo iyo ifise imyaka 30 kabisa hakuna blague ibanga no kuyumvira ibanga no kuraba societe uvamo uko ushobora kubabwira bumve so kwidigadiga wewe wenyene uvuga histoire yawe igutwenze wenyene noya ni histoire iva kuri wewe ikaja ku bantu ariko zongena ko waje hakajambo kigeze gutraninga kagwa gasore kiganiro gitira twegize gukorana kugwa gasore ngo yarafise ngo imyaka ngo arondende fandasi ngo kubira iki utoka utoyirondera ukingana ndabona abajournaliste ukuntu bumeze navuze ariko ndatanga imvugo ngereranyo ariko ndavuga ndi hano mu Burundi turafise Imana aho twaronse umwana w'umwami akiri muto
yiyumvira independence imbere ya se wiwe. Independence ni ikintu kinini, kugwanira ubwigenge bw'abantu ukiri muto gutyo. Tondera abasore ngaha kugira ngo ubone umuntu akora ibintu bizima ku myaka 28 ni bake. Ni bake cyane. Ni bake. Hariho bakibana n'abavyeyi gushikura ubusi bafise imyaka irenga 40. Byanse kwaje kwipangira n'akagera. Nashaka no kwigwanako. Ariko gwa gasore amato asumira yaranahunze ni wawe ahungira mu Buyenzi. Uravyumva? Ku myaka 28 umuntu akagira vision yo gusabira independence abanyagihugu kandi washaka batamukunda bose. Hariho n'amatora yabaye, hariho abandi n'abamugwanyije. N'urupfu rwiwe hariyo bifa mutima vyarugiyemo. 28 umuntu akarondera independence. Sasa harageze yuko twikubita gashi turabe ku myaka dufise. Wewe jewe nimba habonetse umwe muri twebwe kandi washaka yashinishije yabibukuru umwana w'umwami. Amata yari ngaho, imikate yari ngaho, icyo yifuza umuganwa. Ivyo nivyo nashatse kuvuga. Ariko mwafasha akantu gato muca mugahuzana kandi kagapande ntibataho ibibandanya cyo bari kibazo. Ariko ndabwira n'uwo twicaranye hano mu Burundi turafise Imana. Habonetse umugabo ari muri histoire du monde parmi les zéros d'Afrique arimo. Abayero bo muri Afrika bagasora arimo. Kwame Nkrumah arimo. Nyerere arimo. Abagiye baragwanira independence mu myaka 60. Sasa ubu dufise bande ico kibazo abakutegana imyeraka. Abaguma bacana amaguru hasi. Ibo dufise. Raba washaka abantu bakera raba ubutunzi bo babona ko ari ubutunzi. Ubutunzi bo babona ko ari ubutunzi. N'umujene ubu ubutunzi usanga ari distrait kuri telefone yiwe. Yiyumvira imiduga, yiyumvira ibintu gusa bisayanga. No mu miziki, raba imiziki ya kera niho. Iyubu abajene bariko barayivugira. Avuga ko yagize clip muri Algeria muri desert. Yamutwaye ama miliyoni angana gutya. Afise ama views n'ababone b'umurengera. Niyo mind. Très différent. Chobona bakera. Ari hatari. So ndagushimiye cyane Kidumu Kibido. Ariko vyago gasore. Muze murabivuga. Bivuga iki mu Burundi twibagiwe. Abagabo bijunja n'ijambo barahari. Harabonetse umwe akiri muto. Hazoboneka n'uwundi atora ibintu découverte z'isi zizo mwandika mu bitabo. So ndagushimire cyane. Urakoze.